Nongeye kubaha ikaze kuri Igasha TV. Amazina yanje sindahindura, ni Shahis Arakaza. Kuri bashasha murahawe ikaze kuri Igasha TV. Tuganira vyose, ariko na cane cane muzosangaho ibiganiro vyinshi vyerekeye abamama. Ahora como pasa? Mahoro gamutwara. Nimore mugabo n'umwana barakomeye. Kari dukomeye. Hari ukubise n'abukise nyene urabona ivyo muri iyi minsi. Bino nyene biragoye ja. Umwana nawe yakuze ataruka gasinye karamurembe. Ariko kamurewe. Yega nuko nyene abo mukurikize. Sawa tuzoba dusubira. Jetagi. Mwaba mwabibonye ivyo nabonye. Mbega gukurikiza umwana coba ari gihano. Abantu bakubwira ngo mukurikize nkuko umenga n'urubanza bamuciriye. Baramuciriye urubanza ngo mukurikize. Gukurikiza umwana si gihano. Guha umwana wo bavukana mutoyi wiwe. Erega umwana gufyina si kibazo. Ahubwo umwana atanafyinye ari mu myaka yo gufyina niwe yoba afise ikibazo. Gufyinisha abana si bibi. Kizira kumufyinisha ukarenza urugero. Umwana afyina, umwana atanguye kuvuga, umwana atanguye kwiruka, ntibisigura yuko uca umukurikiza ngo harageze ko akurikirwa, ngo areke gufyina, harageze ko akurikirwa, aronke ngo basangira, ngo urabe yuko adaca atangura gufungura neza. Erega uwo mwana nawe nyene akeneye kugacamo, agafyina, ukamuha umwanya wiwe, ukamwitaho, ukamufyinisha nk'umuvyeyi, hanyuma akazokurikirwa ageze. Apana kumukurikiza kubera ivyo bindi abantu bose bakubwira.